Kwizina nitwa Mbonimpa Ezekiel, mva mu Gisuru muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. No kuvuga umugambi wanje n'umugambi nise twiteze imbere, umugambi wo guhingura mutobe w'inanasi. Inanasi naraziteye ku rugezo rushimishije kandi ndazitera kijambere ku buryo maze gutera imivyaro irenga 50,000, kuvuga hegitari 30 zirashobora kuba zirenga. Nukuvuga rero nashoboye kuzana icama kimwe gato katandemera inanasi, nkaba narahejeje gutera. Ubu rero ikigezweho nukuvuga ko nkeneye ihinguriro, kuko iriya industrie production inanasi ni nyinshi cyane ku buryo nkirima inanasi nararonka isoko, ariko ubu nta soko na rimwe ngaha novuga mu Burundi noshobora gusukamwo ifuso ngo barare bazimaze zisigaye zimborerako. No kuvuga rero ndose nk'abamfadikiza noshobora gucangura imashine ikanya umutobe, nkagura imodoka izishombe zivana mu murima ikajana kwihinguriro kongera igasabagiza ivyo binyobwa mu masoko. Aho rero ndumva ko ikibazo coba gikemuriwe inyishu. Abajene babuze akazi boca baronka akazi kw'iryo hinguriro. Hariho n'abandi bamaze kubona ko maze kubikuramwo ibintu vyinshi nk'inzu n'umugore n'ibindi nyene, rero bamaze kuvyijukira nabo nyene boca bashorera kuri iryo hinguriro. Bimaze kugenda uko bamaze barosa akazi, nukuvuga bakongera bakaronka aho bashorera nabo nyene, ko nabo nyene ziriko zirababorana, twoca turonka inguvu zo kubandanya turima, hanyuma umwimbu ukaronka urutonde ntibadebukirwe kurima. Leta yoca ironka amatagisi ku rugezo rwo hejuru, hanyuma igihugu ciwacu kikaronka amakori. Nkabamenyesha ko iryo hinguriro ntaje kurisaba ku bintu bisanzwe, kuko muri komine ya Gisuru yacu nta hinguriro na rimwe ry'umutobe w'inanasi rihari, mbere no mu ntara ya Ruyigi nta hinguriro ry'umutobe w'inanasi rihari. Je nanje naho ndi ngaha kugira ngo ivyo vyose nce ndabishira mu ngiro, mu gihe noronka nk'abamfatikiza gusa bica bigenda neza, duce twogorora agashomere kahave. Murakoze.